Hello bakunzi ba sheni yacu ya YouTube Inahe TV, turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Ubuntu bw'Imana bugwire mu vyanyu no mu banyu, nkuko mwimenyereye yuko rero igihe cose tuje hano tuba tuzanye inahe. N'uyu munsi nta kindi kituzanye, ni inahe nziza twashimye kubasangiza ya mwene data yadusangije ivyo Yesu yamukoreye. Ariko reka imbere tumuha kaze, reka ndakwibutsa utaragira subscribe kugira subscribe canke sabone, hama ufyonde gakengeri kari kuri subscribe canke sabone kugira ngo igihe cose dushize ku inahe zacu uze wamwe uwa mbere utwumviriza uronka inahe zacu. Rero imbere yuko dutangura, reka tubanze turuhuke gato tubashe ngo tubandanye. Ego nkuko nabimejeje kubabwira yuko n'uyu munsi kandi dufise inahe nziza. Iyo washimye kudusangiza ivyo Yesu yamukoreye, narandiriye rero reka tumuhe kaze kugira ngo adusangize ivyo Yesu yamugiriye. Kaze. Yesu ashimwe. Nitwa Ndayikengurukiye Maurice. Nashaka kubashingira inahe yuko ni Yesu yankoreye ibitangaza akankiza aho nari mbona yuko mpfuye atabuzima mfise, ku ngwara nari mfise ya estoma. Nari nagiye kwipimisha, baca barambwira ko ntegerezwa kugira endoscope, hama après ndayigirisha, ndabona n'umudokteur arambwira ko mu kuyigira hariho uburyo bubiri bashobora kuyigira. Soit urashobora kuyigira baguteye anesthèse cyangwa ukayigira ata anesthèse. Rero jewe muri uwo mwanya naciye nemera kuyigira, ntagirishije anesthèse, ca nibaza yuko nyine ari ibintu bisanzwe. Et après ndavuga ok, ndasaba rendez-vous, barambwira umunsi, ndagenda nditegura, baravuga yuko ndafungura birya byose ndabigira. Hama ngiye rero turabona na docteur, bayingize mu 14h, ariko ntibyari byoroshe cyane kuko ni ikintu kimeze nk'icuma wagucisha mu kanwa. Urumva je niyada yuko ari ibintu bisanzwe, ariko bari bambwiye ko bibabaza, baranambuza benshi, ariko sinavyemera. Après ndagenda, docteur aranyambika ikintu, baranyereka ahantu ndyama, umva babigize numva gushika naho mera nk'umuntu aravye, ngomba mpfe nyene, kuko je nibaza yuko napfuye deja. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana Yesu yaramvyuye, baramvyura barampamagara. Urumva je numva ijwi rya kure bampamagara ariko sinumve. Cyo baravuga rero tumurindira akanya gato, ntiyatavyuka, ca tumutera urushinge tumuvyure. Ndaryama nk'ikintu ca 5 minutes, bararindira ko mvyuka biranka. Mu nyuma rero numvise bariko barampamagara Maurice, ca ndavyuka nyene, ndakanguka, ca barambwira vyuka nta na kimwe, barambwira ushaka gufungura, ndababwira yaha. Urumva jewe ubwiwanje nabona umengo napfuye, ariko ubwiwanje nabona kwanza umengo nazutse. Deja nari numva yuko napfuye nagiye, ariko Imana yagira agaragara nyene muri ubwo buryo, mu bintu ntashobora gusobanura, kuko nari numva umengo napfuye, kuko harageze igihe ata muntu amba hafi, ata mama wanje arahari, atande ari hafi yanje, ariko Yesu niwe aguma mba hafi, kuko harageze igihe harya kirya cuma caciye,
uko cagenda kirahaca niko cagiye kirababaza imitsi ya pembeni, imitsi haravyimba, sinahindukira, sinafungura, hageze ku mugoroba naguma ndira. Urumva byari ibintu ntashobora gutahura, ariko uko nasenga Imana, uko naba hafi y'Imana, Imana yagenda irankiza mu bundi buryo ntashobora kubabwira. Ariko mu nyuma narakize, ubunye nta ngorane mfise, ndafungura indya zose, kandi Imana yagiye iranyereka mu buryo ntazi ntuvuga, kuko Yesu n'umuntu sinumva, ahubwo n'abantu batamutahura. Yesu arakiza, Yesu arahari, Yesu arakora kabisa, kandi n'ubu turacizera ubushobozi bwiwe, kuko jira nkuye ahantu nari nzi yuko napfuye, ariko waragaragara nk'Imana kandi arankiza, arambohora ahantu nari numva yuko napfuye mfise agahinda, ariko Yesu nagenda mubona mu buryo butandukanye, mu buryo bwinshi rwose. Hanyuma ndakira, ubunye ndafungura byose. Kare baguma mu minsi ya mbere byarangora, baguma bampa amata, baguma bampa ibiraya, umva hari ibintu ntafungura, ariko ukuntu baguma bantera ubwoba. Mais après Yesu agenda arabibohora ibyo byose, ubu ndafungura ibintu byose, kandi narabonye Imana by'ukuri, kuko naramaze nk'ikintu c'ukwezi kose, presque un mois ntasohoka ndi mu nzu, ariko Imana narayibonye by'ukuri. Ni kuyizera, kandi ndazi yuko n'umuntu wese azokumviriza ino ntahe azogenda yumva ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Yesu. N'ubu aracakora kandi azobandanya akora ibihe byose. Imana ishimwe. Amen, 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 amen. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni igitangaza. Yakijije Mervis, yamugiriye neza. Mervis nawe yabonye yuko atavyigumizamwo, ashimye kudusangiza ivyo Yesu yamugiriye. Nuko rero Mervis, Imana yacu yagukijije, ibandanye gukiza rwose. Nuko rero mwakoze kose kudusangiza inahe yanyu, uhoraho abahezagire. Ndagushimiye nawe wese wari waduhaye umwanya n'amatwi yawe kugira ngo wumvise ivyo mwene data, ivyo Yesu yagiriye mwene data agomba kudusangiza. Uhoraho aguhezagire, akugirire neza. Reka rero ndakwibutse yuko nawe ushobora kuduhandikira kuri inahezayesu@gmail.com mu ntumbero yuko ushaka kudusangiza inahe yawe kugira ngo Yesu yamamare hose. Rero reka ndabikebanure, ndabasabira umugisha, muhezagirwe n'Imana mu byanyu no mu banyu, ivyo mukora byose biroranirwe, naho ubutaha tuzosubira. Bye bye.